Ibintu biriko birakorerwa mu gihugu c'u Burundi na cane cane kuva kuwa 27 Ndamukiza uyu mwaka, aho hatanguriye imyiyamamazo ishira amatora y'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abaserukira amakomine ategekanijwe kuba kuwa 20 Rusama uyu mwaka w'2020, birarenze urugero kandi birahungabanya uwo wese afise umutima n'umurundi wese akunda igihugu, akaba arazwi ishinga n'uburaro n'uburamuko bw'abarundi n'ababa muri ico gihugu. Abenshi muri twebwe ntitwigeze dutahura ingene amatora yo muri uyu mwaka w'2020 yategurwa kandi igihugu kitarasubiza mu buryo ivyasambuwe n'injyane zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015, zikaba zasambuye vyinshi birenze urugero mu bice vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Ntitwoharura isinzi ry'abantu basize ubuzima muri izo njyane, ntitwovuga bazimiye mazima yongo n'ubu atawuzi irengero, ntituri buvuga impunzi, amabohero yuzuye no hejuru, ababorejwe gufa n'abandi bahohotewe, abakorewe amabi ashingiye ku gitsina, n'abo bose bahohotewe mu buryo butandukanye, agateka kazina muntu kabo kagahonyangwa ku bwinshi. Igihugu kigeze habi cane uyu munsi. Ubutungane bwarabaye igikoresho c'abategetsi, inama nshinga amateka nayo nyene ikorera abategetsi, ibisata vy'indero n'amagara y'abantu, aho kuba ivyubaka igihugu nivyo biriko birugariza kazoza n'ineza vy'igihugu. Ubutegetsi bwategerezwa kumenya ko ata gihugu cubakira ku njyane, bugatako bugaca bukora igishoboka cose kugira izo njyane zitorerwe umuti imbere yo kuja mu vy'amatora. Ivyo abategetsi nta gaciro babihaye, baca bihutira gutegura amatora bibagiye rya sinzi ry'impunzi n'abafungwa bakirindiriye ko ibintu bisubizwa mu buryo kugira bongere bishire bizane iwabo, banasubizwe uburenganzira bwo kugendera agateka kabo kazina murundi. Abarongoye Uburundi baraye basubiye gushira ku mugaragaro ingene batitaho ico bajejwe n'ukungene ataco bababaye mu gutunganya ayo matora muri ibi bihe isi yose yajumarariwe kuva ikiza ca coronavirus gitera. Benshi muri twebwe twagira ngo nyakubahwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari wajeje igihugu ku rwego rwo hejuru azokoresha igihagararo n'ijambo vyiwe yumvisha abo basangiye ibanga ko boshira imbere ya vyose ineza y'igihugu. Mu gihugu ico cose iyo umutekano n'ubuzima by'abanyagihugu bigeramiwe, vyose birahagarara, inguvu zose zigashirwa mu gutabara. Ukubona ayo makoraniro y'abanyagihugu ariko araba muri iyo miyamamazo yatanguye, twese tuzi uburyo ico kiza ca coronavirus candukira, tunazi yuko Burundi bwamaze kwemeza ko ico kiza cashitse mu gihugu, bireteye agahinda n'umubabaro. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi wifuje gusubira gutera akakamu abategetsi bajejwe Uburundi muri iki gihe. Nimwibuka amabanga mujejwe, mushira imbere ineza n'ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Amatora ntafise agaciro karengeye ak'abana b'u Burundi. Turateye n'akama Barundikazi bavukanye, ubuzima bwanyu burahambaye gusumba ico cose mwoba muzeye gukura muri ayo makoraniro. Nimugume mwibuka ikibaganiye, ntimujane nyabahururu. Muramutse mugiye naho, kora uko mushoboye mwikingire imbere yo kwitaba ayo makoraniro. Niko akamo tubateye gasa n'akadahuye n'ivyo ababatumira bababwira. Ariko muribuka ko ubuzima bugiye butagaruka kandi ko ari mwebwe mujejwe imbere na mbere ubuzima bwanyu n'ineza yanyu. Nimwicungere, mucungere abanyu n'abo muri kumwe bose. Ntimwishire aho muzosanga mwitonganya kubera mwaguye mu bintu bibi kandi mwari mwabibonye biza. Aka ni akamo mutewe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.